naje muri Primus nizeye gutsinda kandi binangu nizotsinda. Sinibaza ko tumaze kwakiriza tukuru umuntu uzi kuririmba sinibaza yuko baguchiniza juu kwa sababu kwa gisi na mimi nimechana hata Harakere angelikuwa yuko pale angelikosa kunipasisha kwa kweli. Kugira babaha akazi ko kuba abajiri nuko bazi yuko ari abantu bazi umuziki mucamake barazi umuziki wariwe kandi barazi iyo umuntu aririmbye abaririmbye neza cyane nabi kuko basanzwe arabahinyanyuza. Bana mwese muriko muradukurikirana kuri channel iyi ni Mirire Maker. Nibwiye subscribe ugire na like ucufyonda kaga kengeri kugira umuronka ama notification. So no munsi tukaba twashitse kuri Cercle Nautique ariko harabera audition ya Primusic tukaba twasanze abaririmbyi benshi bariko barahiganwa kugira bazoshobore gutwara imiliyoni 25. Umwe rero mu bari bashoye kwashika ni Garden Mselaman kama kawaida. Turi hano muri Primusic pima amachansi yacu y'ubusana nyine turabe ingene vyoduga. Nabona turashaka kwa dukora neza mugabo tutabonekana. Sometime you hagize nk'aba ba Primusic baza kudutora bakatuduza is better than how we think. Kama kawaida Garden Flow, Garden Show nakuja kufanya mambo mazuri. Tinza Gwan. Karibu cyane muri Mirire Maker. Murakoze cyane kubona mushoboye mwashoboye kudutumako ndetse no kubashikira hano namateka kuri mwebwe na jewe. Wimva gute kubona washoboye gushika muri no ntuze yacu muri kino kiganiro? Mirire Maker nsanzwe ndagikunda cyane ndanagikurikirana. Ni ikiganiro gikunzwe n'abajene ugwaruka mwinshi cyane cyane abakeneye kujana n'igihe bakurikirana ibintu bitandukanye. Tugusanze ngaha kuri Cercle Nautique ariko harabera audition za Primusic. Ni kubera iki bitavye? Jewe kuba nashoboye kwitaba muri edition ya Primusic nuko icambere na mbere ndizeye yuko nshoboye. Icya kabiri naco naje kugira ngo nshobore kureba ko nobesha umuryango nawe urabizi feke. Umva byagugendeye gute sister mwamwitwa bande kugira ngo dushobore kugirwa ko tubahimbariza. Mbona mwambaye baje nk'abatarashikirwa kuja kuririmba numero 70. Okay. Musanze mwitwa bande? Nitwa Aleta Ale? Aleta, voilà. Nanje nitwa Ale niyo mpamvu ntangaye. Hama Aleta, wewe watanguye umuziki ryari canke niye ntumbero yatumye ushobora kuja muri Primusic? Umuziki nawo utanguye officiellement canke kutangura. Koma umunsi watanguye debut yawe yego. J'avais 10 ans, nasi myaka 10 nja muri chorale. Hama ndaja muri Primusic mfise 17 ans, 18 ans. Impamvu naje muri Primusic ni kubera nize ko nshaka kwitsinda naje kwitsinda. Turaguhaye ikaze muri channel. Poa. Wimva gute kubona washitse hano kuri Cercle Nautique gupambana? Niumva meze bien fete ndidegembya muri byose. Ni giki cyatumye uza muri rino higanwa mu ncamake? Mu ncamake ni ukugerageza amahirwe kuko amahirwe twese turayafise ariko urazi uko bukeye siko twese adushikiye. Ariko naje kugerageza kugira ndabe yuko umunsi cyangwa umunsi bizohera kwazoba kuri jewe. Turakwibuka muri Primusic ya 2013 warimwo na 2014 ubu wiha amahirwe nyabaki? Icyatumye nja mu ya mbere ya kabiri ni ya gatatu nico cyatumye kandi nsubira kandi kuza no muri iyi Primusic ya 2019 kugira ndabe yuko noronka ayo mahirwe kandi yo gushika aho nashitse kijya gihe kandi ko noharenza nkashika kure hose ama nkabona kwandikisha amateka. Yego kabisa. Dusanze tuzi ko Nozbi uri umuraperi. Ni kuki wowe waje muri Primusic kandi uzi neza ko abaraperi batafise amahirwe menshi muri Primusic? Mubisanzwe ico kintu muri Primus ni ikintu naje gihora kimbabaza cyane bikaba byanashikiye no kuno munsi kugira ngo nshobore kukivuga. Naje muri Primus nizeye gutsinda kandi binangu nizotsinda. Nabitanze impungi yes nzotsinda ariko ndavyizeye. Kubwico rero kuba naje muri Primusic icambere na mbere no kwiyemera kuko abatavyi bishoboye nibo batazi.
je naje kandi nakoze mpejeje mbere no gukora mvuye y'ubunyene ariko ndizeye ko intuza kwa nzizanye ubwo abakunzi banje umucika intege yo garden one flowing one ngaha araza guflowinga neza mugira ikibazo gusa bari abaduha ama points arabe ntibagira icyo bacishamwe kitarico. Abaririmbyi bamwe barishima cyane ngo kubona Primusic yaraje, abandi baririmbyi benshi bakaba bavuga yuko yaje kubacinyiza. None kubwabo ubahanura iki nka baririmbyi bande bavuga ko baje gucinyizwa? Sinibaza ko yaje kubacinyiza. Ego. Tukuru umuntu uzi kuririmba sibaza yuko bagucinyiza. Kompetisiyo yose haragira abavansi n'abadatora. Donc niba utatose Patrick bagucinyiza. My name is Juma New and I come from Kinama City. Ndio hivyo kwa kweli tuliperform kwa kweli tukajitahidi kuflow so sana. Lakini unajua ndio hivyo inavyokuaga siku zote, ni ukichambulia karanga mfukoni. Usidhani wa pembeni atajua una idadi ngapi. Pamoja hapa ndo tumetulia, yani tumepigwa out ndo ilivyosemekana. Uravye bari muri jiri baramerita ko bari muri jiri canke ho bari mwagahaze ubibona gute? Bon, je kubwanje abari muri jiri kugira babatori donc barabizeye, kandi ikindi nuko barazi umuziki cyarico kandi barazi ivyo umva kugira babaha akazi ko kuba abajiri nuko bazi yuko ari abantu bazi umuziki mucamake, barazi umuziki wariwe kandi barazi umuntu abaririmbye neza cyane nabi kuko basanzwe arabahinyanyuza. Unaona audition ni mapambanoni tu, mapambanoni siku zote huwa ukenda mapambanoni unajua kweli na kwenda kupambana, na kweli tumepambana, na kweli mimi najua tutayaona msiku zijazo kama ilikuwa kweli au haikuwa kweli, lakini mimi nahisi haikuwa kweli juu kwa sababu kwa gisi na mimi nimechana, hata Harakere angelikuwa yuko pale angelikosa kunipasisha kwa kweli. Turagushimiye cyane kubona witavye buno butumire. Murakoze cyane banyakuba. Amatwizere neza n'ikindi gihe nitwagutuma ko kuzoza ugashikiriza bishashi. Mu bisanzwe umuririmbyi w'ukuri n'ubutimba urugamba ni nk'umusirikare ku rugamba. Untumye ko ndaza nkavuga nkanakora kuko ndabyizeye ko ndabishoboye, ndizeye yuko ndabikurikirana neza. Murakoze. Gushimira abakurikira Miri Maker, gushimira na Brad yorganije kino competition. Ushobora ko ari benshi, donc ni competition ite kudufasha abaririmbyi no guteza imbere. Turagushimiye cyane kubona washitse muri no channel yacu. Ya poa mesi. Ego bana mwese mwariko muradukurikirana kuri no channel Inimirire. Urashaka gucugira subscribe na like kugira ntiwibagire neza kayaga kengeri kugira uzo gumuronka ama notification avuye hano muri no channel. Turabakunda cyane mwese.